mu kibuga abaseve yabaye acika kuri atatu kurande rwa equipe itwara Madrid atatu kurande rwa equipe novuga ngo ya Benfica ni match rero basore yaririndire ku mugoroba wejo bavuga ati mbega ko no munsi equipe itwa Real Madrid na Benfica nyuma kuba twanye batsinze ibitsindisha kuri 4-2 uno mugoroba naho kibuga cha Stade de la Luz Benfica yajuze muri nyiraza kuri nabandanya canke zo ko bigenda gute rero nurukino gwarangi nko bakinyi novuga ngo ba Real Madrid bari baje gukina bavuga bati kwitega no rukino biza kuranga igitsindo ca VINICIUS ari igitsindo bako 50 akwi passe novuga ngo yande ya VINICIUS nurukino uko biri kose nibaza ko twe tubaye ku mugora wejo Real Madrid yagiye kubikira ikintu ivuga ati turifuza kuba tunaronka amanota ashaka kuri atatu nako turifuza kuba tworonka n'intsinzi kuno munsi tukarindira kuzokina ku Santiago Bernabeu urukino ku munsi wejo Real Madrid tsinde kitendo kimwe tsinde equipe ya Benfica Alvaro Beroa atsinda uwitwa novuga ngo Jose Muri novuga ati n'urukino rwari rwiza cyane ku ruhande rwa Real Madrid ndetse no ku mpande zose uretse yuko novuga ati byabaye byiza cyane kuri Real Madrid kubera ko baronse advantage y'igisindo kigira kuri kimwe bari away bimwe mu bintu novuga ati bisa na byiza cyane kuko urukino rwo gusubiriza bazo bari muri Santiago Bernabeu novuga ati n'ibintu muri rusangije novuga ko byari byiza cyane ku ruhande rwa Real Madrid kigirazwe ko ndiko mbona tactique z'umumenyereza Alvaro Arbeloa zisa naho ziko zatuzanira icizere yuko bwa bundi bya bintu badusezeranye nti gutwara Liga canke UEFA Champions League birakunda bishobora gukunda kuko Real Madrid n'umugutwa dufite icizere yuko bivanye n'abakinyi tubona bafise ubushobozi bwo gutwara buri gikombe cyose bashaka kuja guhanganirwamo ariko baca bagira tombora mbi canke bagira imana mbi baza kuronka umumenyereza adashoboye kubavyaza umusaruro mu buryo bwiza adashoboye kuvyaza umusaruro karite nziza bafise bano bakinyi ba Real Madrid aho baronse umumenyereza yitwa Xabi Alonso twaramonye mu Real Madrid akiza twavuga ati ni sawa ibintu byose bimeze neza ariko mu nyuma mu magrarande tuza kubona ati bwa bundi umumenyereza nta kintu ashoboye kuko umugwi kugira wumve ko ufise ubwo bushobozi bwo gutwara igikombe zije grand rendez-vous zisaba ko arizo wigaragarizamwo uwerekane ko ufise ubushobozi bwo kuzuka zitsinda birarangira bihera tubonye ko bwa bundi Madrid yogumana na Xabi Alonso nta kintu na kimwe coza kugaragara nka ciza Real Madrid boshika ko muri no mwaka Alvaro Arbeloa azanwa nk'umumenyereza wifata kibanza inyuma yo kwirukana Xabi Alonso ashika atakaza urukino rwa Albacete nivyo kanatsinda byari ibintu dutegeza kuvuga ati biratahuritse ni ryambere se mu Real Madrid ni ryambere amenyereje umugwi nka Real Madrid yiviriye muri Real Madrid B muri Casillas kandi kanatsinda uravye ibiharo byo muri Casillas ibiharo twovuga ati ngo vyiza cyane kubyo twovuga ngo tumufitiye icizere ko yoza kaduha umusaruro mwiza mu Real Madrid awusize umugwi wa Casillas Real Madrid B mu kibanza ca kane hariya ibintu rero vyatwereka ati asize umugwi w'abakiri bato mu kibanza twavuga kitari ciza cyane eske umugwi mukuru azomenya ku managinga arashika atakaje ukino gwe rwa mbere ntivyadutangaje cyane kuko turavye ubushobozi bwiwe na kariyeri yiwe niya Java ni ibintu wabona ko bitahuriza tuvuga tubone imfata kibanza inkino zibibazo bayirukanywe ariko araza aradutungura atsinda mu ntaka ibitsindo bya kuri 6 muri iyo Liga ritwara neza aratsinda zirevante nubwo hagiye harabagaragamo tunenge bahetswe n'ubuhagarikizi iki nike amajambo menshi ivyo bitihwe araza kurukino novuga ati nita nk'ugwanyuma mu majonjora ya UEFA Champions League urukino rugira 8 ahura na Benfica bamutsinda ibitsindo bigira kuri 4 tuvuga ati wa mumenyereza ntaca ashoboye ariko dutangura kumutega iminsi ati nivyo inyuma yo gutakaza imbere ya Benfica araje muri La Liga ritwaye neza ati nivyo ca bituma rero tugira icizere gikwiye 100% bwabundi mumenyereza ngo arashoboye cyane reka tumurindire mu nkino ziri imbere muri izo nkino ziri imbere harimo n'urukino rwa Benfica twararumuteze iminsi kandi nizera ko benshi bamuteze iminsi ku rukino rwa Benfica bivanye n'ivyo twabonye n'umusaruro yaronse ubwa mbere kuko sijya mbere bahuye na Benfica baraje abasanze i Lisbon barakinya umupira nabonye mu gice cya mbere Real Madrid yari ifise urukino do A to Z bafashe Benfica baritwara neza ariko igice cya mbere kirangira atamahirwe Real Madrid baronse kuronka igitsinda ariko vyagaragara ko Real Madrid bafise tout moyen possible zo gushobora kuronka igitsindo mu gice cya mbere ariko amahirwe arabura yuko bashaka kuronka igitsindo tuvuze ateka turinde igice cya kabiri bagaruke vyagumye kwa kundi nyene Real Madrid yadominye
yagumye ufasha urukino uravye n'urukino rwagiye kuba rurarangira Real Madrid bari hejuru kuri possession de balle barafise ibice bigira kuri 59 kuri 41 vya Benfica ni ibintu bitwereka ko Real Madrid bari bameze neza cyane. Vinicius Junior aza kuronka igitsindo mu buryo bwiza cyane itsinzi igitsindo ciza cyane. Real Madrid urukino ruza kurangira batahukanye itsinzi igitsindo kimwe ku busa bwa Benfica ibintu rero bitwereka ati bwa bundi Real Madrid barashoboye kuko uburyo batsinzemo batsinze barushije Benfica byose je gano uvuga ngo bishoboka kuko ravye possession de balle Real Madrid bafise ibice 59 kuri 41 uravye ama offside Real Madrid bafashwe uburyo bugera kuri bumwe bwa offside ndetse na Benfica bafatwa uburyo bugera kuri bumwe ama corner kick Real Madrid bate corner kick zigera kuri 6 Benfica batera 3 total shoot usanga Real Madrid bate amashuta agera kuri 16 Benfica batera amashuta agera kuri 10 block the shot Real Madrid bashoboye kubloka uburyo bugera kuri 5 Benfica babloka uburyo bugera kuri 3 ama shoot of target ndavuga amashuti yerekeza hari amwizamu yaba amashuta agera kuri 4 kuyandi ariko amashuti yatumbereye rero mwizamu Real Madrid bateye amashuti agera kuri 7 Benfica bateye amashuti agera kuri 3 ama saves yagozwe n'abanyezamu umunyezamu wa Benfica yakoze saves zigera kuri 6 Thibaut Courtois akora saves zigera kuri 3 ama tackle yabaye mu kibuga Real Madrid bateye tackle zigera kuri 71 Benfica bateye tackle zigera kuri 72 ama total pass yagage mu kibuga amapasi bage bahanahana imipira bahanahanye Real Madrid yahanahanye imipira igera ku majana 623 mu gihe Benfica bahanahanye imipira igera ku majana 442 ama pasi yashitse Real Madrid hateye amapasi ashika agera ku majana 551 Benfica bateye amapasi agera ku majana 355 mu buryo bw'amaporsa Benfica baronse ibice bigera kuri 80 mu gihe Real Madrid baronse ibice bigera kuri 88 amakosa yagaragaye mu kibuga Real Madrid bakoze amakosa agera kuri 9 Benfica bakora amakosa agera kuri 6 amakarata y'umuhondo yagaragaye mu kibuga ubuhande bwa Real Madrid baronse amakarata y'umuhondo agera kuri 2 Benfica baronka amakarata y'umuhondo agera kuri 2 na karata y'umutuku yagaragayemo uretse ikarata yahawe umumenyereza rero kubwanje nabonye Real Madrid nziza nabonye Real Madrid ima icizere ko vya bindi badusezeranya ko bagiye gutwara ibikombe bwa bundi birashoboka. Bwana Robert Yuson aravuze wanashaka n'ivyo yaranze cyane cyane urukino nako urukino haba ku mashuti haba kuri possession haba ku masave haba amapase bateye ibintu vamo byose bitandukanye byarenze n'urukino vuga ku munsi w'ejo ariko twinjiranye nyezina ku bakintu bari batawe ku mpande zose yitwa Jose Mourinho yatanguje umukenyero wa 4 2 3 yari mu igori nkuko bisanzwe uno munyeguri wiwe ndavuga ngo Trube mugiye mu mutima Tefas rafisi witwa Thomas Alojo no Otamendi umunyargente bazana ku rundi ruhande Samuel Dahir hama witwa Almar Dedich hagati mu witwa novuga ngo uno Baleiro Rafa Silva hamwe n'uwitwa novuga ngo Frederic Orsen hama ku mpande bitwa uno mu kanoga nkuko kitwa Prestiani hama bashya ku rundi ruhande uno mukinyi kwa Sheteleup hama batakisha uno musatirizi wabo azi kwizana vuga ngo rya Pavadris ibi yari mwendaje imyaka 30 ku rundi rwa equipe ya Jose Mourinho ndavuga Benfica waza kuri equipe yitwa Real Madrid nayo wari umukenye wa 4-2 mu igori witwa Thibaut Courtois Anthony Rudiger kakina na Dean Rosen gatatu yitwa Alvaro Carreras kabiri yari Trent Donald hagati mu gitwa Edward Kamavinga Aurier Chouameni Aredagire hamwe twa Fede Valverde batakisha basatizesha kuri babiri izina rya Vini Junior hamwe n'izina rya Kylian Mbappe mwentaje imyaka 25 n'amezi ashika kuri 3 ku ruhande rwa Alvaro Arbeloa equipe yitwa Madrid igiye ku kibuga ca Estadio da Luz iharonke intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa inyuma y'uko twabyo rukino ruheruka equipe yitwa novuga ngo ya Benfica yatsinze equipe ya Madrid itsindo 4-2 umugoro wejo twisunze mu cya mbere tukaduga mu cya kabiri tukaraba ino migwi yose ya Real Madrid nino equipe yitwa Benfica urukino wari rubonye gute ino equipe yitwa Madrid ugutsinda ino equipe ya Benfica wari rubonye mu buryo bumeze gute bwana Justo nako bwana Robert bwa mbere yari match ifite tension ko ni match tango gukina nyuma y'ibibuga match aranatangura tubona umumenyereza bita Jose Mourinho ko ati ndabasezerana ngiye kwansezera umugabo bita Alvaro Arbeloa ati ngiye kwa nkora ibikenewe nsinde equipe ya Benfica de Lisbonne nayisezerere namajambo atanga kuba ategwa nyuma y'urukino ubona ko ari match ifise ukisiguye kati migwira kuri 2 kanatsinda umwe muri iyo migwira kuri 2 yakinye barrage kubera ubundi unyina aronka qualification kina barrage kubera ko yatsinze ubundi mugunyi bongera guhura bugira kandi
urumva hari icyo bita revenge umwe yihora uyundi undi tirika nko filime nekane ko mu by'ukuri ndagutsinze ndabimerita urumva ngo iri match ni yibuga karekinwa mu buryo budasanzwe mu kibuga hagati kuri no ku munsi w'ejo nabonye match bigaragara ko umugwi wa Madrid wakinye muri bwa buryo bwabo navuze ikintu kimwe ati igihe cyose equipe ya Madrid izotahura ko mu buryo bwabo biza kuba ari bwo bakinamwo bizoranga ino equipe performance neza ndongera navuga ati igihe cyose umukinnyi bita Vinicius Junior azameze neza mu buryo bwa performance ari mwiza mentalement physiquement equipe Madrid izotsinda vyoroshe kandi izotsinda convaincre yes so nabonye Madrid convaincre ubwiza bwabo mu by'ukuri defensivement bari beza usibye ko harama akazi kikoboneka equipe ya Benfica de Lisbonne ya concretiza neza cyane vyagaragara ko mu by'ukuri equipe ya niza mu buryo bwo gukina matransition rapide Mbappe ni igaza muzima cyangwa mwiza cyane usibye akazi kikobahusha idahushwa ku ruhande rwanye niko bivuga novuga ko nabonye match Madrid iri bien déterminée gusumba equipe ya Benfica de Lisbonne kuko nabonye Vini ariko aragorana cyane warashaka ku ruhande rwa nimero 11 yakinye umupira mwiza cyane muri make nabonye match ya Madrid nziza cyane ariko no kuri equipe ya Benfica de Lisbonne equipe yakinye kandi iraza kugorana cyane usibye ko nabonye nayitigeze nka occasion bigaragara ko yova mu gitego barose baragiye caféage muri surface de réparation ariko umukinyi bita Anthony Rudiger ariko n'umukinyi bita Dini Ugese baza kuhamira abagabo baraza bitwara neza bahagara neza mu mutima wa defense nubwo ati yari match bigaragara ko buri equipe yari play kuza gutanga ibice by'ijana ku ijana ngize ko amanota agera kuri 3 ariko still byagi ko bisekera equipe Madrid ko yagiye kuba iri bien déterminée gusoma equipe ya Benfica de Lisbonne biza kuranga ino club yi Madrid itakuye amanota agera kuri 3 harimo performance iri exceptionnelle mu kinyi bita Vinicius Junior yes tugende nyine nyezi nabona Yuso na Robert bivana ivyari bibaye ku munsi w'ejo turabe mbega ko no munsi equipe itwara Madrid ugutsinda no kwa kwino equipe ya bagatsinda Benfica uburyo byo bifashije ko ikora korekamwo uwitwa Alvaro Beloa turavye no ngo composition turavye line up yanatanguje twadondaguye amazina atandukanye yagije umukenyero bane babiri yatakisha witwa Vini Junior yongera atakisha n'itizina rya Kylian Mbappe abakisha kuri babiri bose nibo bakino uvuga ngo bagerageje wanashaka gushobora kuba umwe ha pass undi ashobora gutsinda inyuma y'amajambo avuga yari amazi imisi ariko aravugwa umugora wejo equipe witwa Alvaro Beloa inyuma y'amajambo menshi inyuma y'utwa Jose Mourinho yavuze ngo tugiye kwa dutsinda equipe itura Madrid tunayikuye muri Champions League ati mbwa tunabifurije yuko bashaka kuzotwara n'ikomero uvuga ngo cha La Liga mugabo Champions League bagende ejo nk'abantu baravyurukino bashaka kumva ivyare biranze n'urukino uburyo no vuga ngo witwa Alvaro Beloa yakozemwo nawe nabonye amajambo akomeye yavuze nshobora kuza kutunagaruka mu kaya kari imbere ejo bwana Houston equipe itwara Madrid ugutsinda Benfica bari barushije iki equipe itwa Benfica n'uburyo bwawe baje bakoreramwo haba mu mikinire haba ukora ko barakina nimba byo bari bakinye ku munsi w'ejo byari ibintu bihumuriza ibintu nk'ivyo Alvaro Beloa mwiza wa Real Madrid yararushije iki uwitwa ruvuga ngo Jose Mourinho umugoro w'ejo Mojamo make novuga ati Alvaro yarasumbije Mourinho tactique yarasumbije Mourinho imikenyuro kuko ibintu bigaragara nkuko yari yanabivuze Alvaro ati bagiye kwiga bagiye kuraba ivyabagoye mu rukino rw'ibanze canke ivyabagoye hariya mu majonjora baje kuba banabikosora cyane bagiye kwisunga ukuntu vyagenze kugira batakaza urukino rw'abahuje na Benfica ihari i Lisbon urukino rwarangiye batsinzwe 4-2 bisunga ivyatumye batakaza rujya rukino kugira bashobore kuza kubikosora twabonye Mbappe yidoga cyane yidogera abakinyi bagenzi bakavuga ati burya hari ukuntu tuteko turakora ibintu byo gufashanya mu kibuga tuteko turitanga nkuko Benfica ubwabo bitanze ariko uranyumva ti twebwe Real Madrid twakina ariko kuza gufashanya kuza kwitanga gukorana ubushake ntivyatugaragaye nko muri twebwe rero ico kintu twakwiye kugikosora kugira ngo no hanyuma izo ngwani zize zisuye kandi zigaruke nabonye ku munsi w'ejo urukino rw'abahuje na Benfica bigaragara nkaho ico kintu baracize ko cyane gose kuko wasanga ikintu cha cohesion cagaragaye cyane ku ruhande rwa Real Madrid ikintu cha je collectif cafashe umwanya wa mbere ku ruhande rwa Real Madrid ndavye ukuntu Mbappe yakinye yaratandukanye na Mbappe tumenyereye hagera yaho ubona ko Mbappe nawe nyine akaragerageza gutanga amapasi kugira ngo bagenzi be batsinde Ardagira no munsi ku munsi w'ejo yaje yabaye igikoko umwana
Kamavinga nawe nyene uko muri rusangi effectif yose ya Real Madrid mu bakinyi 11 batangiye mu kibuga nabonye bari fit bari bameze neza kukijanye no kurekipera kukijanye no kusatira kukijanye no gukina possession kuko nabonye na Real Madrid jo umengo bariko bakina tikitaka nabonye bakinye amapasi umva bakinye ibintu bitahurana yari n'ibintu binanyaruka cyane neza cyane uravye kora ku munsi w'ejo yari nk'iyo tikitaka kuvuga mugabo yari tikitaka yihuta cyane inyaruka wabona yuko ibintu ko rakina bifise intumbero yari yahe kuza kurondera intsinzi kuza kurondera ibitsindo wabona zaba pasi zibiri zitatu Trent Alexander-Arnold kwa Federico Valverde kwa Chouameni imbere kwa Arda comoka kwa Vinicius Junior Vini biranse subiza inyuma Arda hindukiza araba Mbappe subiza inyuma vyanse iki ukabona ni ibintu Real Madrid bubatse baje bitegura urukino muri rusange je novuga ati rero tactique Alvaro Arbeloa yakoresheje uno munsi nabonye ku munsi waje yakoresheje style ya bane babiri yamwereye yabaye nziza cyane adagira hagati mu kibuga umwana yahiye ameze bien sana yakakina kuri nimero 10 nashimye uburyo adagira kinamo vraiment nashimye umwana n'umwana zikubaka yubaka urukino ukabona ati arafise abantu